Fasha bakamuri centre akamuri tugenda nyene tukabafasha konyene. Warusanzwe muri centre akamuri mugenda mukabafasha mbe musanzwe mubahe twebwe Jabe bamwijabe urumva ni hafi ya centre akamuri. Urumva gushigikira aba bagenzi bawe biraguhimbara urumva kubiryohererewe. Dushe tugenda rero turamenyereye abantu nk'aba atateka babaha mu kibano aho basanzwe babaye ni muhiri wabo mbere rimwe na rimwe ugasanga nabo bavukana barabasuzugura bakaguma babatuka ngo kumbure mu mutwe ntibimeze neza. Akamo wotera ku bantu bafata minenegwe bagafata naba abantu nk'aba bakabaka iteka ryabo nakahe? Ikintu bahanura nukundi Imana yabaremye urumva n'umuntu kwera n'umuntu mugisha Imana yaguhaye umuvyaye yavyaye umuntu atakuje mu mutwe no konse yagute nobwira ni kirazira kugaya umuntu Imana yaremye cyambere. Yego. Amahoro y'Imana bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaye ikaze mu kiyago kidasanzwe ngomba ngirane n'aba bavukanyi muri ko murabona imbere yanyu. Inyuma ya kamera rino jwi muri ko mwumva namenyereye ni Edmond Kwizera kubwa Axia Vibes TV. Murabona ndafise abatumire batandukanye. Aba batumire rero twabagendeye muri Stade Olympique ni neza na neza ni muri quartier Nyabugete muri Kanyosha Egubu niho turiko turagiriranira kino kiganiro kuva ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 22 Munyonyo kugera kuri no munsi w'igenekerezo rya 23 Munyonyo. Hari hakoraniye abasanzwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe mu ntumbero yo kubanezereza bagira ni byo no kwita amahiganwa haba muri football haba muri atletisme nkuko n'aya masanamu ariko arabibereka. Abatumire rero nshishima ko tuyaga baratandukanye, sabafise ubumuga bwo mu mutwe gusa tugomba tuyage, harimo n'abacoach, hariho nabaza kubashigikira nkuko muza kuvyumva mu mwidondoro wabo. Rero reka tudatevye tubasabe batwidondore, reka duhere ku mwigeme ari hano. Urakoze, nitwa Francine Butoya Francine. Ego Alphonsine, mwebwe musanzwe mugendana ubumuga bwo mu mutwe? Oya, ndaje kubafasha. Uzi mubajejwe mubafasha abo bagendana ubumuga bwo kamutwe. Ego cyane. Mwebwe izi nkino mwari musanzwe muzitabira mwoba muzimaze mugihe kingana gute? Oya, yo barubwa mbere no baserukuye bakamutwe. Ego cyane. Murakoze cyane Alphonsine kuduha umwanya. Turi kumwe kandi n'ubundi mushinga ntaye tubona. Murakoze cyane. Ku mazina ni Uwimana Jean Marie. Nabansanzwe ndi mu coach akurikirana abaderetse kuvuga abagendana ubumuga bwo guhungabana canke se gutosekara mu bwonko, ico twita muri Faransa déficience intellectuelle. Waje rero hano kino kibuga cha Stade Olympique kugira ngo dushobore gukurikirana abatlete bacu bahiganwa barimo, hanyuma bari kumwe n'abasanzwe bakomeye abo twita partenaire babafasha mu guhiganwa neza. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi ngaha n'ubundi mwigeme nawe nyene tumusabe atwidondore. Akandi kazina witwa Alphonsine ryonyene? Alphonsine nabonye urazi kwiruka
gose mbe mwabaye abankangahe mwihiganwa oh bravo wabaye wa mbere Alphonsine ndagufyenze ubahe imabaye okay none ibi byo kwiruka Alphonsine wari usanzwe ubimenyereye canke wavyigiye ngaha wari usanzwe ubikora wari usanzwe uhiganwa mu byo kwiruka naho nyene ukaguma ubu wa mbere okay urakoze cyane Alphonsine hariho nuwundi turi kumwe ngaha witwa nde Solange wewe wabaye wakangahe mwihiganwa wabaye wa gatatu bagusize Solange byagenze gute byagenze gute ngo bagusige yo mugubu uzobucubu wa mbere uravyiteguriye neza usanzwe ubahega Solange Rongozi ego cyane Solange urakoze kuduha akanya ngo tuyagire turi kumwe n'umukinya komeye gose wa football ego mwitwa bande Murakoze ye kumazina nitwa Ndayigaya Jacques Amanza aho bita Imabaye Jacques Yakobo mukinya komeye gose Jacques agapira no munsi wagateye neza agapira n'ukwezi bagerageje mukabajewe umunsi ntabwo nashoboye gufika mu kibuga kuko bari barampenalite abandi kandi nanze ko nza kugera mu kibuga ariko ntibyakunze uyu munsi kubera kumbura umwanya wabaye muto umwanya wabaye muto kubera bakorera no kuki mbega muri ajya ama ekipe yo hanze akina umupira w'amaguru urafise iyo usanzwe ufana uhora ukurikirana ujya mupira wo hanze ariho Barcelona uri umufana wa Barca bravo na Real izo ndakunda ko zibona cyane muri izo zibiri ufana nde cyangwa uzikunda zose Barcelona umufana wa Barca okay turaguhaye ikaze Jacques turi kumwe na mushiki wacu ngaha kandi yo twidondora merci nakoze kwizina nitwa Akimana Antanana ni gwambeje mamagaye kuza ngaho muri sport ya iganwa yo kwiruka niruka nyene mbona mvuye wa mbere merci navuye wa mbere kandi nanezerewe kandi rwose kandi gwambeje kuri sport yo kwiruka mahigano kandi merci kandi navuye wa mbere kandi gwambeje kwiruka kweli merci Antanana none ko ryari gihiganwa rigwiriyemwe abafise ubumuga bwo mu mutwe namwe mwaba mufise ubumuga bwo mu mutwe none duce duhera rero ngaho kuri wowe nyene nta bumuga bwo mu mutwe ufise ariko ndabona yuko unezererewe kuba uri kurafashanya akanyamuneza n'aba bo mu mutwe wewe kuno munsi wari umunsi wa mbere ico bacakugoye kwakira cyo bacabaye icyaha fasha bakamuri isanta akamuri tugenda nyene tukabafasha ko nyene wari usanzwe muri centre akamuri mugenda mukabafasha mbe musanzwe mubahe twebwe Jabe bamwijabe urumva ni hafi ya centre akamuri urumva gushigikira aba bagenzi bawe biraguhimbara urumva ko biryohererewe duce tugenda rero turamenyereye abantu nk'aba atateka babaha mu kibano aho basanzwe babaye ni muhiri wabo mbere rimwe na rimwe ugasanga nabo bavukana barabasuzugura bakaguma babatuka ngo kumbure mu mutwe ntibimeze neza akamowotera ku bantu bafata minenegwe bagafata n'aba bantu nk'aba bakabaka iteka ryabo nakahe ikintu bahanura n'ukuntu Imana yabaremye urumva n'umuntu kwera n'umuntu mugisha Imana yaguhaye umuvyeyi yavyaye umuntu atakuje mu mutwe noa konse yagute nobwira ni kirazira kugaya umuntu Imana yaremye cyambere yego urumva nawe naho
uzovyara nuzi umuntu uzovyara ikimuga kurusha ubundi. Murakoze cyane Antanana. Reka tugaruke kwa Alphonsine, mwebwe na mwebwe mwari musanzwe mukurikirana abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe cyane cyane kuri centre Akamuri nkuko mwari mwabitubwiye. Mwavuze ko ejo mwari mwaje mufasha mu myiteguro. Iyo muri ko murabafasha gutegura aya mahiganwa habo kuyiruka canke n'ibindi, utugorane mukunda guhura natwo n'utwahe? Kenshi tuba dusenga bariko banezererwa kandi turi abantu dukunda gusenga. Cambere ni urukundo rwa fraternité. Imisi yose Vendredi tuba tubafasha gukora, tukabafasha koza amasahani, gukoropa, tugasenga nyene tukanezerwa kuko natwe turabaneze kandi abakunda gusenga turi abantu dukunda gusenga fraternité. Chaque Vendredi tuba tubafasha gukora akazi. Ivyo ni bikorwa musanzwe mubafasha bajya bo muri Kamuri? Imisi yose Vendredi tuko nabo barakunda gusenga. Imisi yose Vendredi hageze tuba tubafasha gusenga, bakadufasha nabo gukora akazi, tubafasha ibikorwa byose. Kandi mukabona yuko babinezererewe go nabo barakora akazi bose kandi nta n'ubadasiya bose barakora. None wowe watanguye ryari kuzuregera abo kuri centre Akamuri kugira ngo ufashe ubegere? Nabeshe nanje narigeze kuva nikiri umuto, narigeze kuhaba gushika aho nkura batubakiye parcelle. Nyuma cyo turahava none nace ntangura kuza ndagenda kubafasha mfasha. Wahabaye kubera warugwaye canke mwari muhabaye kuzindi impamvu? Impamvu ko tari bwarunke inzu batubakiye. Yego. Ikigo ca Kamura nico cadufasha kuba catubakiye basikigo. Caho muba. Naca nguma impande yako badufashije nanje David wigeza nyene kubafasha ko mfise umuhungu agendana ubumuga w'ikimuga uko nije ndamutwara ku ishuri hagenye ku Jamari, mwebwe musanzwe muri aba coach. Mbe ni mu ntara ya hehe? Yego, ni mu ntara ya Cibitoke. Mukaba musanzwe muri aba coach. Mwotubwira ibikorwa nyamukuru musanzwe murangura muri yo coaching y'abana nk'aba? Murakoze cyane. Ego, ibikorwa nyamukuru ahanini muri Special Olympics sanzwe byubakiye kuri sport. No kuronderera umunezero aba yitwa ko bagenda n'ihungabana ryo gutosekara mu bwonko, abo twita les athlètes baba bakobwa canye abahungu. No kwaronderera umunezero camesho tuviza dushaka ko bareka kuguma babashize hariya mu mihana iwabo mu ngo ugasanga umwana baramugaranye, ariko muri special tubamukurayo tukamushira mu bandi yumva. Muri programme rero turimo ngaha ubwa mbere special yaraba abo bana gusa, mugabo ubu acavuga ati ko bwenda kose hategezwa kubonekamwo abo twakwita partenaire bakomeye kugira ibe sport banze cyo twita mu rurimi rw'igifaransa sport unifié. Irimo rero abo bagenda najyo hungabana ryo gutosekara mu bwonko kimwe n'abakomeye. Mwabibonye nko muri football bariko barakina, byari ibintu byari bihimbaye cyane bibereye ijisho. Iyo ugendana ugendana umupira mwabonye ko benshi bashaka koma amashi. Mwabiravye neza n'igitsindo gitsinzwe n'utagendana ubumuga nticemerwa, ntibyemewe mu mategeko. Bisanzwe baberekera uko bakina kuko hari usanga arashoboye kuduza ukuguru mugabo uko amenyera gukinana n'abandi ugasangana umukinyi akomeye cyane. Ibitsindo rero byashoboye gutsindwa byose hajya muri irya mugwi byemewe byatsinzwe n'abagendana ubumuga. Ciye tugira ko duca nko kumayange kuba batari ko baravyitegereza babibona, nuko equipe yabaye ya mbere yabaye equipe B yatsinze 2, hanyuma equipe ikurikira yatsinze kimwe n'amanota nuko nyene bagiye barasumbanya amanota. Equipe ya gatatu nta na kimwe yashoboye gutsinda. Ego muri byo rero tubakurikirana mu cyane kugira ngo tubakure mu mihana yabo abavyeyi bamwe usanga no kwita abavyeyi gito batemera ko bavyaye abana bari nk'abandi. Mbere ugiye kumubaza gaca wumva ngo nyakivuga sizaho kigiye, mvuga ko tutemera cyane kuko tubita bagendana ubumuga naho abandi babita ngo bakeha bwenge
bavuga ko bafise guhungabana canke gutosekara mu bwonko dufatiye ku mvugo nyoroshe. Murakoze cyane. Alphonsine, wewe uno munsi wirutse uwa mbere baguhaye n'umudari, mbe wawushize hehe? Wawutanze? Nabonye yuko ushoboye kwiruka Alphonsine, kuko nujya mudari baguhaye umudari wa kaka, umudari w'inzahabu. Wiyumva gute none kuri uno munsi Alphonsine? Neza. Uraryohewe cyane? Yego. Ndakubaze Alphonsine, muvukana iwanyu muri abana bangahe? 3. Ugira kangahe? 2. Uwo mwana agira kabiri muhiri wanyu? Ugira kangahe muhiri wanyu? 2. Ugira kabiri. Mukuru n'umukobwa canke n'umuhungu? Umuhungu. Yitwa nde? Desire. Yitwa Desire. Ugukurikira nawe yitwa nde? Medi. Yitwa Medi? None murakundana mwebwe muhiri wanyu? Oya. Murankana? Yego. Cyo ni wowe ubanka Alphonsine? Oya ye. Nibo bakwanka? Baguhora iki mu kukwanka? Atuka. Baragutuka? Ngo kubera iki bagutuka? Uba wabasindiye? Oya. Hewe. Bagutuka tacho wabagize? None ubahanuye iki? Wobahanura iki? Neza. Wobahanura neza? Yego, bifate neza bareke kuza baragutuka baguhora ubusa. Iyo ababazi ingenesha aho waronse umudari, nibosubira kugutuka bokuba. Nuko bakunzi ba Action Vibes TV, ikiyago cacu kishingiye kwiteka ry'aba bantu bacu, mubona ko bagendana ubumuga bwo mu mutwe ariko benshi bagaca babita amazina atariyo, bagaca bashaka kubafata n'ukutariko. Alphonsine arinze atubwira ibi suko arivyo yifondafondeye, ashobora kuba avuze ibintu asanzwe abamwo mu buzima bwa misi yose. Nahacu ho kwikebuka. Vukanye Antanana niwe haduhanuye neza uti sibo biremye, baremwe n'Imana. Ni nkuko nawe wari kuvuka usanga umeze uko, wacu hindura iki? Canke wewe uhari ejo ushobora kuzobyara nawe umeze uko, uzocumuta. Ikintu cyose n'umugambi w'Imana, kandi kitubako cyose kivuye ku Mana kituzanira ubukiriro. Tureke rero gusuzugura ivy'Imana yakoze. Igikorwa c'Imana tushakira uko ntikibera ubusa, kiba gifise ico kije gukora kwisi. Uno munsi turi ngaha turi mu kanyamuneza nk'aba Action Vibes TV kubwa mugenzi wacu Alphonsine na bagenzi biwe. No munsi yari naho tutari kuba turi ngaha. Ikintu cyose n'umugambi w'Imana, twikebuke rero. Solange wewe rero Solange wabaye uwa gatatu, kandi watwemereye yuko ugiye kuzoba uwa mbere. Kugira ubu wa mbere uzugiye kubikora gute kugira ngo murindi higanwa uzoca ubu wa mbere? Uzogira gute kugira ngo nindi higanwa rizokurikira uzoca ubu wa mbere? Ndokwiruka. Uzokwiruka cyane? Wowe nawe Solange muhira musanzwe muvukana muri abana bangahe? 4. Muri 4? Wewe uri wa kangahe? Niwe mukuru muhira? Muri abakobwa bangahe n'abahungu bangahe? 3. Muri abakobwa 3? Umuhungu ni umwe? 2. Abahungu ni 2? N'abakobwa 3? Muri 5 rero. Ego cyane. Umuvukanyi wacu Solange aratubwiye yuko bavukana ari 5 muhira iwabo. None Solange, mwebwe abo muvukana murakundana? Murakundana cyane? Mama arabakunda? Uhurukina n'abandi bana? Muriko murakina bakubwira ngo iki? Muriko murakina bakubwira ngo iki? Tubambwira tukina umupira w'amaboko. Bigaca bigenda gute? Uhora akunda kubatsinda naho nyene? Ubatsinze baca bakubwira ngo iki? Batsinze baca bakubwira ngo iki? Tugenda kwica. Urakoze. Reka tubandanye kwa mugenzi wacu Jacques.
Yakobo umukinyi wacu uno munsi we wagumye ku bench mugabo ndibaza yuko uri kuritegura ku rindi heganwa rizokurikira ni baza ko ari uzoburi kapiteni Nigenda ba kapiteni ko vraiment kandi nkaho ku makuru usanga uri umuntu abikora neza gose byo mu mupira ugatanga ikorose abantu bakavuga tego Jack arashobora kandi ukabikina wumva ubikunze numva ndabikunda cyane none Jack weho aho ubaye uraca bamuhira bamuhe mubana muri bangahe muvukana muri bangahe mukatu abakobwa abahungu ni bane n'abakobwa batatu abakobwa ni batatu wewe ugira kangahe muri abo ndwi datangwe ni uri mukuru none ubona gute batoyi bawe barakubaha muhira banyubaha pe canka katakubasha ugahonda amakonzi nta kintu na kimwe mbona cotuma batanyuba bakanagukunda ngira ngo bakunzi bacu kuri Axia Vibes TV murumva ko hari abariko baravyifatamwe neza ababikora neza abantu tubona ibintu kumwe nico gituma mubona hari habaheba imyanya yabo bakemera kuza barakadra abantu nk'aba kugira ngo bumve ko arabiteka aho baherereye hose. Reka rero dutere tugana ku musozo wa kino kiyago cacu. Antanana turiko turasozera kino kiyago cacu. Uno munsi wiyumva gute? Meze bien kweli fit. Meze bien kweli kubera n'ubwa mbere nyene nje mu higanwa ya sport kwiruka. Ubwa mbere kandi nje banyemvita kwiruka. Nkasanga yewe Imana iramfashije mva wa mbere kabisa. Bwana kandi numva fise umunezero cyane gose. Urumva igihe cyose bazogutuma ko uze gufasha uze gushigikira uri prête. Rero mu gusozera akajambo wumva wobwira abakunzi binombonesha kure yacu nakahe? Merci nanezerewe kandi ikintu tuba bana tubasabye abavyeyi bafise nk'abana bibimuga abafata nabi abafate neza kweli nka twebwe nk'ubu tubafashije mureke kubatuka mwumva donc kweli numva nezerewe kubera naje abantu badakwije bafise umunezero nawe muze murafata nk'umunezero muze muratuka uyu baramvuze dakwije una yambaye adakwije nakomeye ni Imana yamuremye. Alphonsine akajambo hereza ko mu gutekerera bariko baradukurikirana muri kino kiyago cacu ko barakaye nuko noba nishimye gusa akaba ari ubwa mbere noba nje ngahanye ibintu byo kwiruka kandi kaba nishimiye kubona nabaye wa kabiri kandi uri kurirukana n'abantu bafise bwabo muga nyene ubona ndishimye vema kuko nabonye barishima nyene yego murakoze coach mwebwe amajambo mwodutekerera nk'abasanzwe bakora iki gikorwa mbe mwatubwiye ko mwagitanguye ryari? Twebwe mu ntara yacu ya Cibitoki cyatanguye mu mwaka wa 2022 ubu turiko turamara imyaka 2 irenga dutanguye icyo gikorwa. Mbe barabaha gahembo? Oya kwitanga niyo mpamvu twese twitwa aba volontaire n'abakorana bushake. Yego cyane. Mugusozera akajambo wumva otekerera bariko barakurikirana indombonesha kure yacu mbe nk'iyu mwigeme wacu Alphonsine twabonye abo wa mbere yiruka cyane gose nka kurya nabibonye bihora bigarukira ngaha muri amahiganwa yo ngaha gusa canke ko twumvise ko bahora bishika bakajabuka no mu makongo nawe nyene aramaze kuronka ayo mahigwe naho mu mazi imyaka itari myinshi cyane. Murakoze cyane akajambo nosozerera ko nuko twobwira abavyeyi bose abashobora kumva inombonesha kure ko
aba bantu bagendana ihungabana ryo gutosekara mu bwonko atarabo guca ku mwavu canke kunyegeza mu mazu nk'uko abandi babikora, ahubwo ari abantu bo kwitwararika. Twebwe tubikora nk'abakoci kandi tukabikora nta mpembo dusavye, ariko biraduha akanyamuneza cane. Nk'uwa Alphonsine mubona uno munsi uko yabaye uwa mbere siko vyahoze. Mu mahiganwa yahaheruka yabereye ngaha ku iki kibuga nyene, twari twarose amahirwe yo kuzana abahungu babiri n'abakobwa babiri, ariko wanashima uyu ntiyari yabaye uwa mbere. Abahungu nibo babaye aba mbere, ariko kubera ko hageze kugenda mu Burundi bwose hakenewe abantu batatu, kuvuga abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Cha dusanga rero badusavye ko twe twotanga izina ry'umukobwa. Uwo dutanze twabona kumenga ni wabishoboye, bashatubwira ati twebwe turavye recordone dukeneye ngaha, kuko bari baje barakoresha ihiganwa nkiri nyene, bararaba bacavuga ati nimuduhe izina ry'uyu. Acagenda uyu yaragiye guhiganwa mu gihugu ca Allemagne Iberere, aho atamahirwe yashoboye kuronka. Mugabo muri batatu bari bagiye yarashoboye kugenda araba uwa nyuma, ariko abandi bo babaye disqualifié kuko batakurikije umurongo neza uko byategeza kugenda. Malheureusement umwe muri bo mu bahungu yashoboye kugira amahirwe yo kubandanya aba kw'isi, kuko maze kuvayo yakomeje agwara. Ngiharariyo ntibyakoze kabandanya amahiganwa uko yagwariyeyo, baragaje kumuvura, ariko birangira umunsi wiwe novuga ati awusoje yari umunyarumonge yitwa Maraki. Yego apfuye. Yarapfuye. Hanyuma rero ico twobwira kubyukura batwumva bose, nibareke kunyegeza aba bana canke aba bantu, ahubwo ubu tubashira imbere mu bikorwa, mu kubaronderera umunezero, kuko n'abantu baryosha ikiyago n'abantu kandi bafise n'ivyo nabo bashoboye, twebwe twibaho dukomeye tudashoboye. Mwumvise nk'umugenzi wanje avuye ngaha yabaye uwa kabiri, buryo uwa mbere yari umwatlete yamusitse. Umupira twe turigira ngo menga harito dushoboye, mbwa gasanga umwatlete ratanze pass imeze neza nziza cyane. Ubu rero dufise n'amahirwe ko usanza serukira izi nkino muri Afrika yose, twari kumwe muri iki gikorwa, kandi yatwizeje ko dushobora kuzoronka abandi benshi bazoja guparticipa mu nkino hanze. Nko mu mwaka wa 2027 hari izobera hitwa Chili muri Amerika. Turiteze yuko rero abatlete bacu, abakoce, abapartenaire bazoshobora kubaherekeza kandi ari benshi, na mwari yageze kuri tere akabona ko ataragasesura rumuri ibikorwa biriko biragenda neza. Yego hama ico nsaba aba batlete nabo bagenzanje ntibace bavuga ati twebwe ko dusanzwe twagize amahirwe tukaba twatowe mu bandi n'ivyo wacu, ahubwo nibagende kwigisha abandi, babere urumuri aho bari, kugira ngo abavyeyi banyegeza abo bandi babashire ku kivi. Hanyuma tugasaba ishirahamwe ry'abagendana ubumuga mu Burundi, na cane cane aba bagendana ubumuga bwo ku mubiri physique buboneka, ntibabere intambamye iki gikorwa ca Special Olympics, kuko ntibisa. Aba twisunga inkino na cane cane, mugabo hariho inkino abagendana ubumuga ubu bwo ku mubiri badashobora bivanye nuko umuntu amugaye. Twebwe rero iby'iwacu biri special, kuko turiko turakorera no ku bantu bakeneye ubufasha special. Murakoze cyane, tubakengurukire ko mwadufatiye akanya mukatuyagira. Murakoze nejo ni mwadukenera. Ego cyane, tuzobagendera bibaye ngombwa naho musanzwe mukorera ku kigo mutuyagire. Rufo, ndagushimiye cyane Rufo ko waje ukatuyagira, ukadusangiza akanyamuneza ufise.
bakoze urakoze nitwaza muhira ninaza muhira uzoncombera akagari Rufo urazi gucomba ubugari we oya yo Rufo uzi gukora iki none uzi guteka iki bitoyi ibitoki uzontekera agatoki canke kose ndagafungura sawa urakoze turi kumwe na Solange kandi Solange bakoze kuduha umwanya ukatuyagira Sora Imana iguhezagire cyane Jack tuzosubira ninaza ariya mu imabayi nkanyira ubwagwa uratuvuganye kugana ibitoki usanga nk'ubuzi kunywa agatobe canke akago mbona kupana hapo nakwako kubitoki cyangwa kwako kose ranga umutobe nawe umutobe nyene w'ibitoki mutanda wa mukabute mukabo anzoka ntakahunza kumuntu wowe nta tuyo gukoza ku muntu yasinda byemere aho sha aho wawo nuko rero ninaza kubaramutsa nawe uzonyokereza agatoko mpe n'agatobe ngira ni karibu mabaye pe haragenda murakoze cyane jewe rero nyuma ya kamera yari Edmond Kwizera ku bwa Axia Vibes TV ndabakengurukire ko mwaduhaye akanya mukadukurikirana mugira iteka mugira aho muba mwubahwe bye bye